Bakunzi ba Salocom TV1 kaze mu kiganiro Rhapsody de Realite muzokwama mukurikirana ku munsi ku mbuga zose za Salocom TV1. Shalom shalom. Turi ku munsi wa gatanu igenekerezo rya 30 ukwezi k'umunani umwaka wa 2024. Kaze mu kiganiro Rhapsody de Realite mushikirizwa na Berize Nshimirimana. Imbere yuko twinjira mu kiganiro nyezina ndabibutse yuko ikiganiro cacu kigizwe n'ibice bitatu: ijambo ry'umunsi, ijambo ry'Imana biri kumwe n'insiguro yaryo, hamwe n'igice ca gatatu kigizwe n'isengesho no kwakira Umwami Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Kaze rero mu kiganiro c'uyu munsi, ijambo ry'umunsi riravuga ngo ubutungane bwiwe buturinda iminsi yose. Ijambo ry'Imana riri muri Yesaya 54. Ijambo ry'Imana ry'uyu munsi turisanga muri Yesaya ikigabane ca 54 ku murongo wa 17. Karavuga ngo ntaco kugwanisha bacuriye kukugwanya kizogira ico kimara, kandi ururimi rwose ruzoguhagurukira kukuburanya uzorutsinda. Ivyo nivyo mwandu w'abasavyi banje jewe Uhoraho, kandi uko niko kugororoka kwabo kwanduruka kuri jewe, ni jewe Uhoraho mbivuze. Mu gitabo ca Esiteri kigabane ca gatatu, Bibiliya ituyagira inkuru ya Morodekayi umuyuda na Hamani umwe mu bakozi b'umwami yarafise intebe y'icubahiro. Bibiliya yerekana Hamani nk'umwansi w'abayuda, umwagagi, umuntu w'ikibi yakoreye ibibi vyinshi abayuda na Morodekayi. Hamani umutunzi yizeza umwami ko azoriha uburyo bwose ku gatwe kiwe ku kijanye no guherengeteza abayuda. Yarahenze umwami mu kumwemeza ko abayuda bari intandaro y'umutekano muke ibwami. Hanyuma ku burinzi bw'Imana, integuro mbi zose za Hamani zamuhindukiriyeko, abaweriho amanikwa ku giti yari yateguriye kumanikako Moridekayi. Bibiliya ivuga ngo umunyakibi agenzura umugororotsi akarondera ingene yomwica. Uhoraho ntazomurekera mu kuboko kwiwe, kandi ntazomutsindisha mu manza. Urorere Uhoraho ugumye inzira yiwe, nawe azogushira hejuru. Uhoraho azogushira hejuru nguragwe igihugu, abanyakibi bazorandurwa ubirorera. Muri Zaburi 37 ku murongo wa 32 gushika ku murongo wa 34, Bibiliya ivuga ngo umunyakibi agenzura umugororotsi akarondera ingene yomwica. Uhoraho ntazomurekera mu kuboko kwiwe, kandi ntazomutsindisha mu manza. Urorere Uhoraho ugumye inzira yiwe, nawe azogushira hejuru nguragwe igihugu, abanyakibi bazorandurwa ubirorera. Ni Zaburi ya 37 umurongo wa 32 gushika ku murongo wa 34. Ukuri rero kutagaragara mu vyanditswe kwemeza ko bene Hamani abo mw'iyisi n'abasa nabo bose bazorangiza baciye imbere y'urubanza rwiza rw'Imana. Ubutungane bw'Imana bwama busambura imigambi mibi yose y'abanyakibi, ku buryo ikibi cose bipfuriza abandi kibagarukako. Bibiliya iravuga muri Zaburi y'ijana na 125 ku murongo wa 3 ngo kuko icumu ry'ubugabe ry'abanyakibi ritazokwama rishinze mu mugabane w'abagororotsi. Abagororotsi boye kuramvurira amaboko ibigabitanyo. Ni imwe mu mvugo zituma dusengera bene wacu b'Abakristo, abarongozi b'ijambo ry'Imana n'abategetsi b'Abakristo abo mw'isi yose, kugira ngo barindwe abantu b'inkozi z'ibibi n'abiyumvira ibicuramye bose mu gihe barangura ibikorwa byabo mu kuri. Musenge kugira ngo abapasitori bose canke abungere b'amashengero barindwe abagizi ba nabi, mwemeze ko baranzwe n'ubwenge, inkomezi no gutahura igihe barongoye ubusho bw'intama z'Imana no mu gihe bakwiragiza ubutumwa bwiza. Hariho Abakristo bakwiragizanya umwete ijambo ry'Imana mu turere tukinyotewe ubutumwa bwa Yesu Kristo. Musenge igihe cose kugira ngo abo Bakristo bamane inkomezi, barongorwe na mpwemu yera kure kibi, bongere babandanye kuba ibikoresho nyavyo vy'urukundo n'ukuri. Haleluya. Turashitse mu mwanya w'isengesho. Data, ndasengeye abungere b'amashengero, bene wacu b'Abakristo, abayobozi b'ijambo ry'Imana n'abakozi b'Imana bose bo mw'isi yose.
ese ukuboko k'ubushobozi bwawe kuba kuri bo buzura ubwenge ugutahura n'ubukerebutsi bw'Imana mu gihe bagwanira ukuri n'ubutungane imbere y'ibagwanya vyose. Ndasenze ngo ukomeze uguhitamwo kwabo, unabahe intege zo kubandanya igikorwa cabo mu kwizera no guhitamwo kudacika mu izina rya Yesu. Amen. Reka turangirize ikiganiro cacu kwisengesho ryo kwakira umwami Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Mwami Imana, ndizera n'umutima wanje ko Yesu Kristo ari umwana w'Imana. Ndemera ko yapfuye ku bwanje kandi ko Imana yamuzuye mu bapfuye. Ndemera ko ari muzima. Ndatuje akanwa kanje ko Yesu Kristo ari umwami n'umukiza w'ubuzima bwanje kuva uyu munsi. Urakoze mwami wanje Yesu gukiza umushaha wanje. Ubu ncitse icaremwe gisha. Turagukeje ubucitse icaremwe gisha. Hari ico baza kugira ngo ushobore kubandanya ukura mu buzima ru Kristo, hamagara kuri 61 40 ubusa ubusa 14. Murakoze naho ku munsi w'ejo mugira umunsi mwiza.